IREBE Nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahejeje gushika avuye hariya Dodoma ku mugwa mukuru wa politiki w'igihugu ca Tanzania. Nkuko rero mubizi igihugu ca Tanzania giherutse gutunganya amatora yaragizwe n'ibice vyinshi na cane amatora ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Ayo matora ku rwego rw'umukuru w'igihugu wayatsindiye mbere agasa n'uwakumakumye amanota yose ni uwahora asanzwe n'ubundi arongoye ico gihugu nyene icubahiro Samiya Suluhu kuko yegeranije amajwi angana na 97 n'ibice bitandatu kwijana. Ni muri yo ntumbero rero nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye yari yafashe urugendo kugira ngo aze gukeza uwo basangiye amabanga n'amabango yo kuyobora ibihugu ari we yaraye aryamukanye iyo ntsinzi y'akamarampaka. Akaba rero uno munsi ariho yarasanzwe arahira kugira ngo ashikirizwe bwegu igihugu ca Tanzania nk'umukuru waco. Imbere yo kwinjira muri nankana y'urubanza nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yakiriwe mu ngoro y'umukuru w'igihugu ca Tanzania aho yashize umukono ku gitabo c'abashitsi biteka bagendera ikirimba. Aranaganira gona mugenzi we ibijanye n'imigenderanire yaba imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri yaba kandi n'imigenderanire yo mu karere muri rusangi. Nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaronse akaryo ko gufata ijambo. Muri iryo jambo umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yakeje mugenzi we ahejeje kuryamukana iyo ntsinzi, ariko cane arongera arashimikira muri iryo jambo ku migenderanire isanzwe ihuza u Burundi na Tanzania, yaba imigenderanire yo muri kahise yaba iyubu yaba niyo muri kazoza. Yashimikiye ku migenderanire mu bijanye no guhanahana ibidandazwa, ariko kandi n'imigenderanire mu vyo gufashanya muri ibi na biriya bisanzwe biranga ibihugu bicuditse. Yagarutse kandi ku kamaro ko kuzirikana ugufashanya mu bijanye no kugarukana umutekano w'abene gihugu bo mu Burundi n'abene gihugu bo muri Tanzania, ubifatiye mu gihugu hagati canke ubifatiye ku mutekano ubiraba kimwe mu migenderanire ifitaniye n'ikindi, ariko na cane imigenderanire y'ivyo bihugu ufatiye mu karere ico gihugu isanzwe kirimwo. Mu majambo make rero urwo rugendo rwo kubagara no gushimangira ubucuti bwari busanzwe buhasanzwe, ariko rero rukaba n'urugendo rwo gufata nka nkama inyungu ivyo bihugu bibiri bisanzwe bifise mu vyo umutekano mu vyo ubutunzi uravye akarere bisanzwe birimwo muri rusangi.
IREBE FM.